y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cingo n'imiryango, aho tuza kuganira kuri teme ivuga ngo imvo n'umuti urama ku miryango ibayeho isegerereza mwibarabara. Muri iyi myaka mu gihugu cacu haribonekeza abantu babayeho mu buzima bwo gusegerereza mu nzira, mu masoko n'ahandi. Biragaragara ko abana aribo baza kwisonga mu bitigiri, hagakurikira abamama. Ubwo buzima abo bana barimwo ntibwari bwo kubamwo, ahubwo babwirizwa kuba bari mu mashuri bari kwiga nk'abandi, eka nabo bamama nyene babwirizwa kuba bari mu ngo zabo kugira ngo bubake ingo zabo neza, bongere bateze imbere n'igihugu cabibarutse. Rero ibibazo n'ibindi umuntu ashobora kwibaza kuri ubwo buzima bw'abo bamama n'abana bakunze kwibonekeza mu mabarabara, turaza kubica hirya no hino tubifashijwemo n'umutumire w'uno munsi twaronse. Nkaba nagomba kumuha ikaze yongere anabaramutse. Ego murakoze cyane, ndabaramukije mwese muriko murakurikirana televiziyo Heritage. Nitwa Ndereyimana Laban, nkaba ndumupastori mugabo kandi nkaba ndumuhinga mu bijanye n'indwara zo mu mutwe. Nkaba nubakanye n'umufasha umwe, nkaba ndumuvyeyi mfise abana batanu, nkaba ndongoye ishengero ryitwa Faith Miracle Center rikorera kuri Source du Nil. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ikaze n'igwanya. Twagere tuduge ku kiganiro cacu, aho tuza kuvugana kumvo n'umuti urama kuri iyo miryango nyene ibayeho mu buzima bwo gusegerereza. Mbe Pastor Laban, kuba mwibarabara n'umugambi w'Imana canke n'amayeri y'umugwanizi kugira ngo asambure ingo hamwe n'igihugu? Murakoze cyane. Kuba mwibarabara ntabwo ari umugambi w'Imana, si umugambi w'Imana nkuko tubisanga mu gitabo c'Itanguriro mu gice cya 2. Uhoraho Imana amaze kurema umuntu yabonye yuko ari vyiza, hama kandi acamushira mu itongo rya Edeni yarahejije kurema kugira ngo arikorere. Rero bisigura yuko Imana ntago yigeze irema ikintu kibi, ivyo yaremye vyose vyari vyiza. Uti none vyatanguriye he? Intango y'ibintu vyose bibi tuyisanga mu Itanguriro igice cya 3. Umwana w'umuntu amaze gucumura, Adamu na Eva amaze gucumura, niho ibintu vyaciye biyangara, ibintu birahinduka, mbere ngo n'isi itangura kumera amahwa, yatumye ubuzima bw'umwana w'umuntu buca buhinduka. Rero ibibi byose tubona bifise aho vyatanguriye. Itanguriro ryavyo ni mu Itanguriro igice cya 3, icaha kimaze kwinjira mu isi. Rero kuba mwibarabara ntago biri mu mugambi w'Imana. Satani yinyegeje inyuma y'ibibazo ibi canke biriya kugira ngo nubundi ashobore kurungika canke gutuma abantu bava mu ngo, kuko mu rugo niho Imana yageneye abo bantu kuba, maze baca baja mwibarabara. Murakoze cyane. Mbega n'izihembo zituma abantu bahunga ingo zabo bakaja gusegereza mu mabarabara? Imvo zituma abantu bahunga ingo zabo novuga ko izo mvo ziri mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere novuga ko ari imvo ziva kubo babana, donc ntuze la société canke uwo babana mu rugo, kubera haba hariho ibibazo mu rugo bigatuma umuntu yumva yuko aho hantu yarasanzwe aba atamutekano akiyafitiye, canke ivyo ivyankenerwa akeneye mu buzima bitakiriho. Iyo ni imvo ya mbere. Ivyo birashobora kuba nko mu gihe dufate nk'umukenyezi ashobora kuba victime y'amabi akorerwa abakenyezi, les violences basées sur le genre, canke abana bakaba maltraité,
rero umwana canke uyu mukenyezi ashaka kumva yuko ha hantu abaye kitakiri kandi ikibanza ciza. Urumva izo nimvo ziva ku bandi bantu. Bon, hariho imvo igira kabiri ishobora kuva mu karere umuntu arimwo bivanye n'ibibazo runaka. Bon, harashobora kuba nk'ibibazo vy'inkukura canke izindi mpanuka zivuye ku bidukikije bigatuma abantu bata ingo zabo bakaja mu bundi buzima aho bisanga bategerezwa gusegereza. Mugabo hariho n'izindi mvo ziva kuri uyu muntu bwite. Kuburya ntabwo turemye cyo kimwe. Hariho umuntu ashobora gushika mu bihe yumva kumengo nta kandi gakiza afise atagiye gusegereza, mugabo ntabone yuko hari ibindi bintu ashobora gukora bishobora kumufasha kugira ngo ashobore kubaho. Rero akumva ko ico mufasha ari uko yoja gusegereza hako kumbure yokora akazi. Hariho n'abantu biyumva kumengo gukora akazi bibatera ibibazo, agaca yumva kumengo kuja gusegereza nivyo bishobora kuba vyoroshe. Murakoze cyane. Burya ikintu cyose umuntu akora na cyane cyane nko mu rudandazo dufate, hariho umuntu aba guparena. None kugira ico ciyumviro cuko yoja gusegereza yuko yogira ubuzima bwiza agiye mwibarabara biva kuki? Usanga hariho wamuparenye bigenda gute? Kuko usanga mu buzima abantu bafise ivyo bibazo muhejeje kudondagura, ariko si ngombwa ngo bace baje mwibarabara. Bigenda gute? Ego, murakoze cyane. Parenage irashobora kubaho mu buryo ubu canke buriya bivanye n'ukuntu abantu bavugana, canke ugasanga kwa kundi ko kwipfuza ubuzima bw'undi muntu maze canke bworoshe kuko burya kurima ntago vyoroshe, no kudandaza ntago vyoroshe, nta kazi na kamwe koroshe kabaho. Ubuzi bwose bufise enku umuntu ategezwa gupeya. Rero abantu bamwe basha kuja mwibarabara bakurikiye abandi, kukaba nkako murazi yuko iyo abantu bageze mwibarabara mu yamvugo yo mwibarabara bavuga ngo bene imbuga, usangaho abandi bantu bitwa ko ari abashefu muri ako kazi, bitwa ko kandi baza kukwinjiza muri uyo mwuga. Bon, mugabo hariho ibituma hanini twovuga ko biva ku muntu we ubwiwe kumva yuko inyishu yiwe ishobora kubonekera mwibarabara. Rero ugaca usanga wa muntu aragiyeyo hama amaze kumenyera ubwo buzima bice binagorana yuko abuvamwo. Ego, ni kubera iki ibitigiri binini usanga ari abana n'abamama baba muri ubwo buzima bwo gusegerereza? Ego, munyemerere kumbure ndabivuge muri buno buryo, ntago ndumu mashosiste babandi abona ko abagabo aribo bahagaze neza, mugabo dufatiye ku bitigiri murazi ko mu gihugu abakenyezi n'abana nibo benshi. Rero iyo bagiye mwibarabara cyo tubona ko aribo bonyine bariyo. Hama mugabo kandi ako novo reka tukite ko aragaciyemwo, reka tuvuge yuko igituma abana n'abakenyezi aribo baja mwibarabara dufatiye uko turemye, uko abagabo n'abagore turemye mu buryo butandukanye. Umugabo afise ka kanyarigabo, reka tukite akanyarigabo ko kumva yuko adashobora gukora ikintu kimurabesa, ikintu kimutesha agaciro. Rero kandi tukaba dufise uburyo bwacu, abagabo dufise uburyo bwacu bwo kwexprima akatwubakiye. Ntago tubikora kujya abakenyezi babikora. Umukenyezi kimugoye acarira, mugabo abarundi barayamaze kwa mosozi y'umugabo atembera mu nda. Rero umugabo dufatiye kandi no ku mico yacu na culture yacu, ntago ari ntibatwigishe kwexprima ntuze emotion zacu, ibigumbagumba byacu ngo tubigaragaze. Tuguma dufise ka kanyarigabo. Rero umugabo iyo vyanse we afise ubundi buryo aja mwibarabara. Bamwe baja mwibarabara, munyemere nkoreshe iryo jambo, mwibarabara ryo mu kabare akaba umunyakabare, abandi bakaja mwibarabara mu biyovyabwenge, abandi ugasanga nyene vyabuze yagiye muri babandi baja ku mayarara gutoragura ibintu. Urumva kakantu k'umugabo kaguma karimo. Nico gituma
usanga abantu udashaka gusanga abagabo benshi mwibarabara. Abakenyezi nabo urazi yuko iyo akantu kamwubakiyemwo ntago bitera ikibazo kugira ngo abigaragaze, hama bigaca bituma ashobora guhitamwo vyoroshe cyane kuja mwibarabara canke no kubera bahohotewe. Uguhohoterwa birashobora kuba birimwo, ntago nshobora kubihakana ko ataguhohoterwa kubaho, mugabo kandi twibukanye yuko iyo tuvuga guhohoterwa kenshi na kenshi tubivuga ku bakenyezi, mugo ntabwo tubivuga ku bagabo. Iyo tuvuga les violences basées sur le genre kenshi tubivuga ku bakenyezi, mugabo ntago twiga twimvira ko hariho n'abagabo bari muri ivyo bihe, ko hariho abagabo bakubitwa kandi ivyo murazi yuko biriho. Hariho abagabo, hariho abagore aribo bafata decision ya nyuma mu rugo, ivyo turazi ko biriho naho le pourcentage yoba ari nto. Mugabo kandi dukorikije wa muvugwa w'igifaransa uvuga ngo derrière un homme fort il y a une femme forte, bisigura yuko n'abakenyezi barafise ubushobozi naho rimwe na rimwe tutabubona, mugabo barafise ubushobozi. Murakoze cyane. Mbe pasteur, ko mbona Imana ikirema umuntu ariyo yahaye vision umugabo, umupapa. Imana ikirema umuntu wa mbere Adam yamuhaye niwe yahaye vision y'urugo. Yego. Mbe uko kuba mwibarabara kw'abamama n'abana byigaragaza babayeho mu buzima basegerereza, ubwo umugabo nta ruhara yoba bifisemo? Ego, umugabo ashaka kuba bifisemo uruhara nkuko ashobora kuba atabifisemo uruhara, kuko kuvuga yuko tubifatire hamwe yuko ikibiriraho yuko ari kubera abagabo, turashobora kuba turenganije n'umugabo. Ntago ndi ngaha kugira ngo mvugire mugabo ndi ngaha kugira ngo mvugire uhoraho Imana. Yesu ahabwe cyubahiro. Rero umugabo ashaka kuba afisemo uruhari mu buhe buryo? Twara mu kiganiro giheruka niba mwibuka twaravuze kubijanye ni impamvu z'ibisebe byo mu mutima. Rero twaraciye kuri aka kantu, twaciye ku masonga yuko muri buri rugo hari ibibazo by'uburyo butatu. Hariho guhanahana amakuru. Rero uguhanahana amakuru ntago ari umugabo wenyene, kuko ni ibintu bigirwa n'abantu babiri. Nkuko twavuze yuko ijambo communication rifitaniye isano canke rifitaniye inkomoko na communion, ni kuvuga n'ibintu bigira abantu babiri. Rero mu gihe uguhanahana amakuru kubaye nabi, umugore n'umugabo babifisemo iki nk'uruhare. Hama hariho twavuze kandi ikindi naco yindi ngorane ni ugutunganya ubutunzi bw'umuryango. Ugutunganya ubutunzi bw'umuryango, ego mu miryango imwe aho usanga umugabo ari afise ijambo rya nyuma, cyangwa ugasanga umuntu mugabo niwe afise konte, umugore nta bushobozi afise kuri iyo konte. Mugabo kandi no mu yindi miryango ugasanga umugore niwe afise konte, umugabo ntagira konte cyangwa nta bubasha ayifise ko. Rero iyo ni ngorane ngira kabiri. Ngorane ngira gatatu no kurangura amabanga yabubatse. Amabanga yabubatse nayo ntago arangura umuntu umwe, arangura abantu babiri. Rero bisigura yuko iyo izo ngorane zije, ni ngorane ziza mu bantu bangahe? Babiri. Kugira ngo ikibazo kibe ikibazo nuko abo bantu babiri umwe wese aba afise uruhare rwiwe muri ico kibazo. Rero nico gituma navuze yuko umugabo ashaka kuba afise mu ruhare, mugabo kandi ndi umukenyezi ashaka kuba bifise mwiki nk'uruhare, dukuvuga bose babiri. Rero ni naco gituma iyo hageze gutora umuti w'iyo ngorane, ari vyiza yuko abo bantu babiri bose baja hamwe kugira ngo batore umuti. Twarabonye amashira hamwe atari make afasha ibijanye ingo n'imiryango, aho iyo hageze gutora umuti usanga bisunze uruhande rumwe, mugo bakibagira urundi ruhande. Rero ingaruka y'ibi nibiki? Reka dufate nk'akarero kanuze. Mushatse kuvuga ko ubwo ruhande rumwe baraba urundi bataraba n'uruhe? Nivyo nagomba gushika ko nako natanga akarero kanuze kamabi akorerwa abakenyezi, violence basée sur le genre. Hama imwe muri ayo ma violence hariho ntuze déni de ressources, kwima ntuze ubutunzi canke akaryo
ku mukenyezi kugira ngo yiteze imbere. Rero ayo mashirahamwe akacaza akavuga ati kubera ko wewe mukenyezi ubuze ibi canke biriya, reka rero umukenyezi tumuhereze umutahe. Baguhaye umutahe, bamaze kumuha umutahe bakibagira ko uyu mukenyezi ataha hehe, ataha mu rugo. Rero bugingo mukenyezi yaronse umutahe, wa mugabo ntabe parti ya wa mutahe, n'ubundi bibazo ntabwo bihera, ibibazo biguma hahandi. Mugabo bagize programme ituma umugabo n'umugore bose baja hamwe bakaronka ico bari bukore, biza gutuma ba bantu babiri bagira gute, bubahana, bakongera kandi bagahana agaciro. Rero nico gituma programme zose mu ngo n'imiryango zikenewe bashire hamwe ba bantu babiri. Ndazi ko uhavubaza ikibazo ati none ko ari umugabo aba yabiteye, none wumva uyu mugabo kandi vyogenda gute? Effectivement kuko kugira ngo ikibazo kibe nuko ari abantu babiri. Rero kubera ko ari abantu babiri aribo bateye ingorane, kugira ngo ikibazo gitorerwe umuti ni ba bantu babiri, kuko nta muti w'umuntu umwe. Atari uko naho uzoba uhejeje gutandukanya wa muryango. None ga pasteur sabwe umuti wowe umuturama kuri aba abantu bariko barabamwibarabara kandi atari bwo buzima Imana yabageneye kuva kera itaranabarema, umuti urama kugira ngo babisohokemwo ibibazo n'uwuhe? Umuti urama kugira basohoke muri no bibazo uri ku nzego zitatu. Urwego rwa mbere ni urwego rw'igihugu, nuko leta ishira itunganya programme zo gufasha abo bantu kugira ngo bashobore kuva mu ibarabara. Rero kubavana mu ibarabara vyonyene ntabwo bihagije, no kubavana mu ibarabara bafise aho babajana. Ntabwo bava mu ibarabara baja muri prison, kuko muri prison ntabwo irera abantu. Bava mu ibarabara ifise aho bajana, mugabo aho naho babajanye nuko bategezwa kuronka ikibafasha ico bari bukore, kuko iyo bavanye mu ibarabara ntibaronke ico bakora n'ubundi bazosubira mu ibarabara. Nico kimwe n'umwana ari mu ibarabara yahunze ubukene n'inzara muhiri wabo, ukamukura mu ibarabara ukamujana mu muryango, agasanga bwa bukene na yanzara, ejo azosubira kandi mu ibarabara. Rero umuti wa mbere ni ku rwego rwa leta, yuko leta itegezwa kugira amaprograme canke amaproje yo kubavana mu ibarabara, mugabo akamenya aho abashira hamwe. Kandi imbere yuko babajana no niba ari mu miryango hategezwa kuba amahugurwa canke ico twokwita nka centre ya rehabilitation aza gufasha abo bantu gusubira kandi kubigisha, bongere kandi basubire kuri ya ntambwe bari bariko imbere yuko baja mu ibarabara. Umuti ugira kabiri ni shengero. Ishengero rifise uruhare nangere mu gutorera umuti ibibazo vy'igihugu, ibibazo vy'isi, ibibazo vy'umuryango. Ishengero dukeneye gushika ahantu dutegerezwa kugira rwa rukundo rwa Kristo. Apana urukundo, hari ibintu dukunze gukora ugasanga ishengero ryakoze ikintu ciza, Imana bahezagira bama babikoze, bakagenda bagatorokanya niba ari impuzu canke isukari canke imfungurwa n'isabuni, bagashira abantu bari mu ibarabara. Mugabo ico kintu bagikoze rimwe, ico kintu kiri butume abo bantu bava mu ibarabara. Rero ishengero dukeneye gukora igikorwa c'urukundo kirama, kugira ngo abo bantu babone bumve gwa rukundo. Ntitubashingira intahe kubwa amajambo gusa, mugabo tubashingira intahe niki nibikorwa, kuko ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ico gikorwa niki? Ico gikorwa nico hamwe no kwigisha abantu kubaha ubushobozi bwo kugira ngo baronke ibintu bazokora, ibintu vyokora bazobafasha. Nka kumwe wa mugani w'igishinwa uvuga ngo si tu me donnes un poisson je vais manger, mais si tu m'apprends à pêcher je mangerai toujours. Rero kumuha rimwe ni vyiza, mugabo ntago bihagije. Dukeneye kumwigisha kugira ngo azokomeze yironderera
Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Bego tukamuha umutahe tumukure mu ibarabara dufise aho tumujana kuko nkuko Paulo abivuga ngo ntushaka kubwira mwene wanyu ngo genda ngo wisusurutse ngo hama Imana ikubwire neza. Elas no, dukeneye gukora ikintu gituma wa muntu ashobora kugira ubuzima novuga buhesha Imana icubahiro kandi buzokwamaho. Icya gatatu ni ku rwego rw'umuntu bwiwe ubwite. Bajya abantu bari mu ibarabara hariho bategezwa gufata ingingo, bagafata ingingo yuko aho hantu atari Imana yabaremeye kandi ntago bagenewe kuba mu ibarabara. Ibarabara ntirivyara kandi ibarabara ntiryubaka. Ivyo dushobora gukura mu ibarabara ni ingeso mbi gusa. Rero nuko aba bantu nabo bagera ahantu bakigira inama. Umwana w'icangazi amaze kugenda abonye ubuzima butoroshe, hageze ahantu yigira inama avuga ati reka nsubire kwa data. Arasubira kwa se aramwakira. Mu ntunge mu mburane sindiko ndavuga ko ari abana b'ivyangazi mugabo nabageze akarona gombye gutanga no kugira ngo nabo batahure yuko mwibarabara atakintu kinini hazobafasha. Hageze yuko bafata ingingo yo kuvuga bati reka natwe dusubire mu ngo kuko ibibazo vyabo nibizotorerwa umuti mwibarabara mugo bizotererwa umuti mu ngo. Rero urumva hatabaye gufata ingingo naho twoshaka tukabaha ibimeze gute ibingana gute ntago twatoye umuti. Murakoze cyane kubwizo ufashanya muri ko muratanga, ariko mwavuze ngo leta ngo irakwiye gufata ingingo yo kubafasha hanyuma ikabatahana ikabaha n'ico bakora. None burya umuntu iyo umutahanye ukamushira mu rugo rwiwe aho yajava ntibiba bikwiye? Ntago biba bikwiye kubera ko hariho icatumye ahunga urwo rugo. Kuko niba ico yahunze muri urwo rugo ari inzara akaba atashe asanga yanzara n'ubundi ntazohaguma. Niba icatumye ahunga urwo rugo ari amatati mu rugo n'ubundi ayo matati ataravaho azosubira mwibarabara. Rero mu byo leta ishobora gufasha kandi reka dukengurukire leta yacu irakora ibintu vyinshi vyiza. Ico dukeneye nuko n'ubundi tubishimikira kandi tuyishigikire kugira ngo ivyo bintu bishobore kuzozana ivyamwa vyiza. Akarorero turafise abajejwe CDF kunuze ku mitumba baraba ivyingo n'imiryango. Rero abo bantu bamwe hari inyigisho nyinshi bagiye baronka bashobora gufasha bashobora guterera kugira ngo urugo ntirugere ku rwego rwaho umukenyezi n'abana bava mu rugo ngo baje mwibarabara. Rero ivyo kuba tubifise ni kimwe mugabo kandi kuba guhimiriza canke gushigikira imigambi ya leta kugira ngo ishigwe mu ngiro navyo vyo babizima cyane kuko kwiyumvira ntuze programme canke strategie ni kimwe mugo kwishira mu ngiro kikaba ikindi. Rero nico gituma navuze yuko kubashira gusa mu rugo byonyene bidahagije. Hakenewe counseling. Counseling yashobora gukenerwa kuko hari haho counseling yonyene idashobora gufasha kuko nk'umuntu ashonje kumuha counseling yonyene nta kiri iri bumfashe mugabo aronse ikiza gutuma cya kwibazo yarafise gihera biza kumufasha beaucoup plus kuko counseling ikwereka inzira mugabo kugira accès rero kuri ivyo bintu nico kibazo. None ko inzego zitandukanye z'igihugu duhora tubona zifata iyo ngingo yo gutahana bajya abantu bakabatwara iwabo iyo baje bava, ariko mu minsi ukaje ubona baragarutse. None biva kuki? Ni gute vy'ukuri muri ko murabahanura nimba ari ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'abo bantu nyene baba mwibarabara nk'umuntu abizi yavyigiye ni gikicokorwa kugira ngo vy'ukuri babatware iyo baje bava mbese nimba ari kubafasha abana bafasha hanyuma
ibyo bintu byo kuja mu ibarabara gusegereza ntibizongere kuba. murakoze cyane. Igikenewe hanini bo kumukura mu ibarabara ni kimwe, mugabo uyu muntu nawe ategezwa gufashwa niho handi counseling izamwo kugira yumve igituma adategezwa kuba mu ibarabara. Kabiri nuko ategerezwa kumenya yuko ibibazo vyatumye ava mu rugo akaza mu ibarabara vyaheze. Ivyo navyo biza gute? Nuko abavuga ati uno munsi ndatashe naho ranshonje mugabo naronse uburyo bwo gushobora kuzobandanya mbaho. Twavuze duti nukubakura mu ibarabara ufise yubajana mugabo kandi bafise nico bari bukore. Urazi yuko iyo umuntu adafise ibikorwa akora havamwo ingeso nyinshi, havamwo ubuyererezi, havamwo ubushurashuzi, havamwo izindi ngeso nyinshi, harimo no kunywa ibiyayura mutwe. None burya biroroha nk'aba bana bakuriye mu ibarabara babona bajya batakoze bataburuhe bagize, biroroha cyane ko bashitse aho hantu bakabaha ibyo bakora bakabafasha mu byo baba bakeneye. Biroroha cyane ko bafata isuka bakarima canke bagafata umusumeno bakabaza kugira ngo baronke ico bajya gapasteur. Murakoze cyane. Ikintu cyose ni apprentissage, kuko igihe bava muhira bakaja mu ibarabara naho nyene vyarabagoye, ntabwo vyari vyoroshe, kuko wari umenyereye kurara mu nzu mugabo ugiye kurara hanze, imbeho, umuyaga n'ibindi vyose. Wari umenyereye kububona inshuti n'abagenzi ntabo ukibona. Hariho n'ibindi aho muri ayo mabarabara naho ntivyoroshe. Hariho babandi bita ngo bakuru b'imbuga, ushikaho banza kukwinjiza muri uyo muryango, rimwe na rimwe barabakubita bakabagirira ibintu bibi byose bibaho kugira ngo bikunde bemegwe. Uruva ko niyo apprentissage ntago yari yoroshe, cyo kimwe nuko gusubira mu rugo navyo nyine ntago vyoroshe. Ni naco gituma muri uyo mugambi wo kubasubiza mu ngo zabo bikenewe yuko babanza guca mu ntuze mu masantre, habaho centre zifasha abo bantu kubanza kubategura mu mutwe inyigisho, tuvuga duti tuzite centre de réhabilitation, kugira bamaze kuba réhabilité bashobore kwinjizwa noneho mu muryango. Aho bizoshoboka ko babantu basubira mu ngo zabo bakagumayo. Mugabo ivyo bitabaye nubundi izoba nka ntuze bazoza baje mu muryango nka centre de transit, agenda agashika mu muryango après agatasubira kandi mu ibarabara. Mani dutabare numva bitoroshe. Ikiganiro cacu cegereje kurangira, nagomba ndabasabe mu segonde 30 muyifashanya abantu bariko baratwumva. Ego nadukurikira abantu bariko baradukurikira. Murakoze cyane. Ikintu nobwira bariko baradukurikira nuko ubwa mbere na mbere ubuzima bwo mwibarabara butari mu mugambi w'Imana, ntago buri mu mugambi w'Imana namba. Hama ikigira kabiri nuko ibarabara ritarera. Dushobora kuronka ubuzima bwiza turi mu ngo zacu canke turi mu muryango, mugabo mwibarabara ubwo buzima ntibushoboka. Hama kugira ngo hatorega umuti ico kibazo, novuga ko ari umugambi Dawite w'inyabutatu wa leta, ishengero hamwe n'abo bantu bari mwibarabara. Leta ikeneye gushiraho programme canke umugambi wo gukura abantu mwibarabara, no kuvuga gutegura ukuntu bari bashire mu macentre de réhabilitation, hama babatahukane, hama kandi baronke nico bari bukore. Hama ishengero naryo ririho kugira ngo nubundi rishigikire umugambi wa leta kugira ngo abantu bashobore kubaho neza mu kubabwira ijambo ry'Imana, mugabo kandi no gushobora kubafasha mu buryo ubu canke buriya. Hama ubugira gatatu nuko nabo bantu bari mwibarabara bo kumva yuko ibarabara atariho bagenewe kuba, kandi yuko bo kwitabira akamo ka leta n'ishengero kugira ngo bashobore kuva muri iryo barabara baje mu buzima
bwo mu rugo, kuko Imana ntago yaremye ibarabara ngo bariho abantu bazoba, mugabo Imana yashinze ingo n'imiryango kugira ngo abariho abantu bakurira baba kandi bongere bakurire. Murakoze cyane. Imana ibahezagire, namwe murakoze. Nuko bakunzi ba televiziyo Heritage, ikiganiro cacu kirarangiye cuno munsi, naho butaha nk'aya mango. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane.